nico gituma turabakozi b'Imana mu mwanya wose tubarizwamo. Ndashaka ko niwagera kuri wa musi izi ntaye turiko turashinga twamye turumva intaye mu misi heze, turavyumva ingene nyene icubahiro nyakwigendera asa nk'uwari yarabimenyeshejwe yuko atazomara igihe kirekire ngaha musi y'izuba. Yarabivuga, yaravyatura. Mwiyumvire aho ashobora kuvuga ngo nubwo nkomoka Ingozi ariko nifuza yuko ninarangiza ibikorwa vyanje nshaka kuzoza ndaba cyane ngaha i Gitega. Mu nkundire dusenge umwanya muto. Nyene icubahiro mwami w'abami, turagushimiye ukugira neza kwawe, turagushimiye yuko wabikunze umunsi nk'uyu tukisanga muri kino kibanza. Imburabwenge niyo yibwira ko kuryama no kuvyuka ari bisanzwe, ariko umunyabwenge arabizi yuko turabihitamwo kuryama, amasaha yo kuryama turayahitamwo, ariko ayo kuvyuka ni ubihitamwo. Wadukomye turavyuka. Hariho abari bafise imigambi yo kubona uyu munsi, bari baraye bateguye ariko bitakunze ko ubavyura. Hari n'abandi baraye barirukansa kwa muganga. Kuba batwongeye umunsi mushasha ukaduha kuba muri bino birori turi bazima duhumeka impwemu z'abazima, turavuze ngo icubahiro cose kibi cawe. Iyo atari wewe uteramiye igisagara, abateramyi bateramira ubusa. Iyo atari wewe wubaka, abubaka bubakira ubusa. Turagushimiye rero, uraganje mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, uri Imana y'u Burundi, uri Imana y'indongozi zacu, uri Imana y'abarundi n'abarundikazi. Ishimwe n'icubahiro bibi vyawe ibihe vyose mu izina rya Yesu, amen. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ba nyakubahwa mwese mu vyubahiro Imana yabahaye, ntashaka kuja mu mazina yavyo kugira ngo ntabitsitarako, ariko mu vyubahiro Imana yabahaye twese hamwe, abarundi n'abarundikazi, turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana igize neza kuduterera iteka ryo guhagarara imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ibi bintu umuntu aravyiyumvira ko cyane cyane twebwe tuba twaravukiye ngaha, umuntu akibuka ivy'umuntu abarundi n'abarundikazi twaciyemwo, twese tuzi, umuntu atorinda kudondagura. Twumva dufise ishimwe ku Mana yacu kuba yaraduhaye indongozi zashoboye kumvira zigashiraho itegeko tugenderaho twese, ari naryo rya mbere rivuga ko Imana ariyo ya mbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turabashimiye cyane kuko siko vyamye, kandi igituma dushima nuko Imana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ifashe hanini cyane. Mwarakoze cyane kuyumvira, mwarakoze cyane gushitsa ico mwari mwariyemeje Imana kuyishira muri constitution y'u Burundi ikaba iya mbere. Ari naco mu mwanya muto imfise nagomba kuvuga, iki kintu ni ciza cyane ariko kirimwo n'umutego, kandi umutego utazotworohera nk'abarundi n'abarundikazi. Imana
kugirwa iya mbere yari isanzwe ari iya mbere muri vyose, ariko kugeraho dushobora kuvuga ngo twebwe tugiye inyuma, aba ari wewe uje imbere yacu utuyobore nka kizigenza mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni ikintu ciza tubashije kugishira ku mutima, tukacubaha, tugahinda agashitsi kubw'iyo Mana. Ariko ni umutego ukomeye cane ku bantu bashobora kubifata, cane cane twebwe tukabifata minenengwe, tukabifata nk'ibisanzwe. Ndabizi imvugo dufise twese bizera Imana, tuvuga duti Imana ni nkuru, Imana irahambaye, Imana mu Burundi turayizera. Ariko nagomba kubabwira kuyizera ntibihagije, kuko Bibiliya Yakobo yaravuze ngo kwizera kwawe ntabwo kunteye ubwoba na gatoya, kuko n'abadayimoni barayizera ariko bobo bakanahinda n'agashitsi. Nimba dushobora kuvuga yuko Imana tuyizeye, hama ntibiduhindisha agashitsi, ntituyubahe, ntituyitinye mu gukora ivyo yadusavye ko dukora, ndabibonamwo umutego ukomeye. Intumwa Paulo yaravuze ngo nuko rero ukuri tugezemwo abariko tugenderamo. Ndabizi ko tuyubaha, ndabizi ko dukunda Imana, kandi n'ukuri nkuko nabivuze ifashe hanini. Ariko twagomba twibutsanye mu vyanditswe vyera, twibutsanye kubw'iyo Mana yuko ico dukwiye gukora cose, mu cubahiro cose Imana yaguhaye, titre yose ushobora kuba ufise, waba uhambaye waba uworoheje, dukwiye gukora ivyo dukora tuyibuka, ariko cane cane twibuka ko hariho umunsi wo gutanga raporo ku muntu wese ikwiranye n'ivyo yakoze, vyaba vyiza vyaba bibi. Ni nayo majambo ngomba yuko dusangira twibutsanye ivy'urugendo nk'igihugu cubaha Imana, nk'igihugu cashize Imana imbere. Turiko turibukanye n'icubahiro nyakwigendera, yaratweretse akarorero, imyaka Imana yari yaramuhaye kumara hano mw'isi, yarashoboye gukora ibikwiriye, hama asozera urugendo rwiwe. Igihe rero dushobora kwiyibagiza yuko ivyo dukora tubikora mu mwanya Imana ikiduhaye izi mpwemu duhema, tubikora mu mwanya tugifise amagara meza, tubikora mu mwanya iduhaye ako karyo tukaronka ivyo dukora, ngo tubashe gukora nk'abiyumvira yuko buri gikorwa cose kizogezwa, buri gikorwa cose kizocishwa ku ntebe imbere y'Imana. Tukabaho twibwira yuko ari ukubaho gusa, tukabaho tuvuga ko dufise Imana, ariko tutitwararika amabwirizwa, tutitwararika amategeko yiwe, tutitwararika ivyo yatubwiye. Nukuri dukwiye kwitegana, niko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze, tugiye kwitegana wa musi uguhinda agashitsi n'ubwoba bwinshi. Rero mu nkundire maze tugira ijambo duhagararako kugira ngo tuganire aya majambo. Turasoma amajambo ari mu Bigalatiya igice ca 6 umurongo wa 4 ndamanuka kugeza ku murongo w'7. Haranditswe ngo ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite, atari kubw'uwundi. 5 kuko umuntu wese azokwikorerera umutwaro wiwe
indwi haravuga ngo dusimvye gatandatu tukagenda ku murongo w'indwi haravuga ngo ntimuzimire, Imana nticokorwa, ariko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. N'aya majambo nagomba ko tugenda twifashisha mu mwanya Imana yangiriye ubuntu bwo gushobora kuvuga ko cyo kwiyumvira ko umuntu wese akwiye gusuzuma igikorwa ciwe kugira ngo azaronke kuri wa musi ico yirata ku mutumba wiwe bwite atari kubw'uwundi. Kubera Imana ntabwo icokorwa, Imana ntabwo igabitanya. Muri indi Bibiliya havuga ngo Imana ntigabitanya, ico umuntu abiba nico azokwimbura. Harayandi majambo abarizwa mu Vyahishuwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 12 na 11 na 12 haravuga ngo ugabitanya nashishikara agabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. Ehe, ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Bavukanyi banyakubahwa mu vyubahira Imana yabahaye, dukwiye kubaho umuntu wese ku giti ciwe aharura imisi yiwe akora. Mu bisanzwe umuntu aravuka agakura, yakura. Iyo tukiri abana dukurana indoto zimwe tukazibwira abavyeyi abagenzi, ariko mu nyuma kubera Imana ari igena inzira ariyo ibigira ikabigirura ikaguhitiramo ukisanga mu kibanza kanaka. Nagomba ndababwire yuko mu bikorwa vyose dukora vy'amaboko, yaba twikorera yaba dukorera leta, aho ubarizwa hose, nagira ndakubwire ko mu mwanya wose urimwo uri umukozi w'Imana. Nturi umukozi w'igihugu gusa, uri umukozi w'Imana. Amajambo duhejeje kuvuga kwa gusoma avuze yuko umuntu wese azobazwa igikorwa ciwe ku mutumba wiwe bwite, ku mutumba wiwe bwite. Umunyabwenge rero nukora yiyumvira kwiherezo, kandi akamenya ati buri bikorwa vyose bifise ingaruka. Dukoze ivyiza tushobora kwimbura ingaruka nziza, dukoze ibibi Imana izogerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze, yaba vyiza yaba bibi. Nagira ndabibutse muri kino gitondo aho turiko turibuka nyakwigendera, abaririmbyi ahejeje kuturirimbira baratubwira ngo yamara Dawidi we, niyo majambo basozereye ko ngo yamara Dawidi we, na majambo ari muri Actes des Apôtres ati yamara Dawidi we amaze gukora ivy'Imana igomba. Aha mu bisanzwe niho hahagaze ibanga. Burya hano musi y'izuba umukuru wese afise mukuru wiwe, umuntu wese mu mwanya wiwe afise umuruta. Ariko tuvuye ngaha mw'isi tukibuka umuremyi, tukibuka utuma duhema izi mwemu tutogurira muri magaze, izi mwemu atahanu tuzirangurira. Umuntu ngo avuge ngo iyo zigiye kumperana ndaziyongera. Nukuri iyo dushize umutima kuri uwo muremyi ari we afise ububasha bwose kwizina muntu wese, umuntu akwiye gushira umutima kuri iyo Mana, kuko umwana w'umuntu kubera ivyaha vyaje mw'isi dusigaye dufise imyaka mikeya cyane yo kubaho. Murambabarira ndabigarukana gatoya ko n'akarorero ko araruhutsa ari mu gikiriza ca Aburahamu nyakwigendera.
ariko nukuri twese twari ngaha mu gihugu nta numwe atakangutse mu mutima igihe nyakwigendera ataje. Wabaye umunsi utari woroshe, wabaye umunsi w'ubwoba w'ukujugumira, vyari biteye ubwoba kubera nta wibwira yuko mu gihe nka kiriya nyene icubahiro yo tuvamwo. Iki conyene iyo umuntu aciyumviriye acagwanisha akary'ivyiza akarekana n'ibibi, kuko umwanya n'umwanya nyene uyu muyaga uca mu myenge mitoya cyane y'izuru ashobora kwisubiza ivyiwe mu mwanya wari kuribwira ko ufise imigambi ikomeye, mu mwanya wari kuribwira ngo jewe uko bigenda kose jewe ndacyariho, ndacyafise umwanya wo gukora. Nagira ndababwiza ukuri bakunzi, uku n'ukuri dukwiye kumenya kukaduhereza ukwidegemvya. Umuntu nakwiye kwijajara, umuntu nakwiye gusamara. Peu importe icubahiro n'ukuri Imana iragahezagirwa ku cubahiro yaguhaye. Icubahiro gitangwa n'Imana, Imana niyo itanga icubahiro. Ariko n'ukuri hejuru y'icubahiro kwiyibagiza yuko umuntu wese azotanga raporo yico yakoze, kwiyibagiza yuko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima, ariko kugira ngo tubwinjiremwo bizodusaba kumanza gusamba, gutanga raporo, kuvuga ico twakoze, hama umuntu akariha ibikwiranye n'ivyo yakoze mu mwanya yaragihema, mu mwanya Imana yari muhaye akaryo. Nakaga gakomeye cyane. Umunyabwenge rero si uwiyumvira ku ntango, umunyabwenge n'uwiyumvira ku iherezo. Mbega nyakwigendera twagiye turumva indirimbo nagize amahirwe nashitse kare, twagiye turumva amajambo mu ndirimbo yagiye aravuga, n'amajambo turayazi yagiye aratubwira mu bikorane yuko gupfa atari kibazo. Nukuri gupfa si kibazo kuko twese tuzopfa. Murambabarira, ntabwo ndi bubasabe ngo bwira mugenzi wawe ngo tuzopfa. Ndakunda kubikoresha ariko ni kubimenya ko tuzopfa. Ivyo nta eshapatoire. Aha twese tuzohafata. Ego nukuri nta ibi byo twokwigira nidushake turambe itwongera imyaka 150, aha tuzohafata. Aha tuzoca mu nzira abandi baciyemo nubwo tworamba. Ico rero umuntu kuciyumvira gufata umwanya ukacirengagiza yuko umwanya n'umwanya umuremyi ashobora kubwira ati ngwino nyegera. Reka ndabatera agakuru gatoya mu ntonge. Hari umuntu yambwiye twicaye, yambwiye ati Reverend Pasteur, ati hari umuntu kanaka sindamuvuga kubw'impamvu z'akazi ariko nyene ntabwo ari uwo ngaha. Arambwira nari muri Kenya mu gikora, arambwira ati urabona umuntu kanaka, ambwira izina, ati afise umudokiteri akomeye cyane, tiyaminuje, ati afise ububasha, afise amafaranga ku buryo iyo yumvise n'akantu gakoze ku gutwi kakamubabaza abahamagaye dogiteri abafashe jet privé abasimvye kumuvura. Uwo mudokiteri arakomeye, ndiko ndamwumviriza, hama numva mpemu yararambwiye ati mubaze, ati uwo mudokiteri none yoba yaramubwiye yuko hamwe na doktora, hamwe no kuba hambaye abadokiteri muragahezagirwa baganga, namwe muri abakozi b'Imana, naje ndafata imiti yo ngwaye, iyo menetse umutwe nkirambika ku kiganza bikanka camfata paracetamol. Hari kuko abaganga bazanywe n'Imana. Hama turabemera pe, turabemera. N'ubunye nafashe ikindi ndiko ndaza kuko naraye maso. Hama ndamubwira nti gerageza, yoba yaramubwiye dokiteri, yoba yaramubwiye vyose. Ati biki? Ndamubwira ntabwe no kuba simba gatabara kavura gakora kantu kose amafaranga akamwemera. Yaramubwiye yuko mbere afise ibitaro mu dokiteri, ati cyane, ati bikomeye, ati none yoba yaramwibukije yuko ku ruhande hariho amafrigo akanyishijwe, yoba yarakimwibukije. Dokiteri rero nawe afise ahagarukiriza, kuko muze murabe ibitaro byose bikomeye birafise morgue. Harya mu bisanzwe ni message, ijya ni message abakubwiye ati nugukuba nkomeye gute nivyananira ndafise ahantu raguteguriye ndakubika. Niko bimeze, niko bimeze. Ni kuvuga ngo umwana w'umuntu afise ahera nahagarukiriza. Umunyabwenge rero nugwanisha akary'ivyiza, bakwibukire ku ciza wakoze, nibazi bakwibukire ku kibi. Twagiye turumva imigani ivuga ngo uvumwa na benshi ugatota.
hari igihe abantu bakuvuma, abantu bakavuga bati rengana. Bibiri iravuga mu Migani 22 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bibiri ivuga ngo kuvugwa neza biruta amabuye y'agaciro kanini. Kuba rurangwa, kuba bavuga ati ewa iki kintu ntacyo nshoboye, ariko wogenda kwa nyakubahwa hariyanye yo kigutunganiriza. Uko ni kuba rurangwa. Kukuvuga neza ati sha nuko atarahari yari kuhaba yari kubigukorera. Ariko kuba bavuga ati umuntu Imana arampaye akaryo ko kugira ico mariye umuntu, hama singira ico ndamumariye. Twame twibuka yuko Imana izoriha umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze, vyaba bibi vyaba vyiza. Mu cubahiro cyose umuntu arakubwira ngo jewe ngo nkiri ngaha ngo ntacu uzondyana, ngo urumva ngo sha oya nukuri. N'umuyaga gusa umuntu agizwe murambabarira, umuntu agizwe na burya gukomera kose n'aya makoti nambaye mutamba bihisemwo hariya hejuru nkagira gutyo akaca broka baca banterura bakabika muri frigo. Niko bimeze. Nico gituma turabakozi b'Imana mu mwanya wose tubarizwamo. Ndashaka ko niwagera kuri wa musi izi ntaye turiko turashinga, twamye turumva intaye mu misi heze, turavyumva ingene nyene icubahiro nyakwigendera asa nk'uwari yarabimenyeshejwe yuko atazomara igihe kirekire ngaha musi y'izuba. Yarabivuga, yaravyatura. Mwiyumvire aho ashobora kuvuga ngo nubwo nkomoka Ingozi ariko nifuza yuko ninarangiza ibikorwa vyanje nshaka kuzoza ndaba cyane ngaha Igitega. Yari imvuga umenga nukuza kuryama n'inzu nk'izo twinjiramo. Muga yarabiza ati nkene nzoza ndaza gukorera hariya muhira ariko nzoba cyane Igitega. Yari karavugishwa iki gikorwa. Naha rero mwiruhukiro ry'abantu bose ubararuhutse, ariko ntabwo yapfuye. Hafa abanyavyaha, hafa abatubasha Imana, kuko nibo bazozukira guhanwa kuriha ibikwiranye n'ivyo bakoze. Ariko Bibiri ivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Ngo nkemu n'umugeni baravuga ngo ego cyane ngo ame, ngo hugira baruhuke ubutame bwabo, ngo ibikorwa vyiza bakoze bibaherekeze. Ndabifurije nyene icubahiro banyakubahwa ndongozi zacu, ndabifurije cyane yuko dushobora kurangiza ibikorwa vyacu dufise ibikorwa vyiza bidukurikira. Twibutsanye yuko umuntu wese afise responsabilite yo gukora ivyiza kugira ngo kuri wa musi tuze dutange raporo nziza. Mumbabarire nsozere kuri aya majambo. Kansozere kuri aya majambo. Ari mwampaye iminota 20 sinzi kwiheza. Abaheburayo 13 ku murongo wa 16 haravuga ngo, Abaheburayo nsozere kuri ijambo Imana ishimwe. Gitabo c'Abaheburayo 13 umurongo wa 16 hari ijambo rivuga ngo 16 ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimeze bityo ari vyo bihimbara Imana. Icifuzo isengesho ryanje banyakubahwa dukunda ndongozi zacu Imana yaduhaye barundi kazi, nuko kuba twarashize Imana imbere twame tuyizirikana, twije imbere tuhinda agashitsi, umwe wese yiyumvira yuko azotanga raporo kuri wa musi ku gikorwa cyose yakoze agihema. Imana yo mwijuru ibampera umugisha ndongozi zacu, Imana ihereza umugisha Burundi bwacu bwiza. Murakoze.